Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Nibihe bintu mwari mufise nk'ivyamwa, ati mbega si ibintu uno munsi muraba bikagira gute mukamerereza canke mukicuza, kuko ivyo twama bakoresha terme kwicuza bibamara amazubu, agerageza kudutahuza no kutwereka yuko ivyamwa ubuzima bwacu bwari bufise tukiri mu isi, tukiri abanyavyaha, ni ivyamwa, ni ingeso mbi uno munsi iyo tuzimvire ziratumaramaza, kuko ubuzima bwacu butari bumeze neza. Aha Paulo rero agerageza kutwigisha nk'ishengero rya Kristo yuko ubuzima twari turimwo tutarakizwa bwari ubuzima ingene imitima yacu yari irongowe, inyifato twari dufise, iyo twaja, ivyo twakora. Uyu munsi dukoresheje amaso y'abantu bahinguwe ivyaremwe bishasha, tukihweza uko twari tumeze muri kahise, ni ibintu vyatumara amazi, ni ibintu iyo tuvyimvire birateye isoni. Ariko kandi Paulo akatwereka yuko ijisho ryacu ryahinduye ingene tubona, bifatiye ku kungena agakiza kashitse mu buzima bwacu. Imana igahindura uko twabona, Imana ikaduhindurira ubutegetsi n'umwami. Ubu Yesu akaba ari umutegetsi n'umwami w'ubuzima bwacu, kubwiwe tukaba turiko turabona ibintu différemment. Bisobanura ngo ni nkuko Paulo yavuga ngo uyu munsi turavye ivyamwa twari dufise tutaramenya Imana, turavye ingeso twari dufise tutaramenya Imana, tukaraba ivyamwa bibi vyari mu buzima bwacu, yaba inyifato canke ingeso canke imibereho mibi, ni nkuko Paulo avuze ngo turahogreta, turicuza ubuzima twari turimo kera, turicuza ubuzima twari tubayemo kera, kuko bwari ubuzima bwari bufise ivyamwa bitari vyiza. Iri jambo ridufasha kubona yuko mu gihe kanaka mu buzima hari igihe Imana igushikana ahantu ikagukuza canke ikakongera ubumenyi kanaka, wihweza muri kahise kawe ingingo wafashe canke inyifato wari ufise zo mu buzima, ukavuga ngo ubuzima narimbayemo ntibwari ubuzima buryoshe, ntibwari ubuzima bwiza. Ukanavuga ngo ihitamwo nagiye ndagira canke guhitamwo kwanje ntikwari kwiza na gatoya, ahubwo kwari guteye isoni. Ubu munsi ndabibona, uyu munsi ndabitahura, kuko hari ahantu Imana yangejeje, hari ahantu Imana yakugejeje. Ushobora kuraba kera ukiboshwe n'ingeso n'inyifato zawe n'ingingo mbi wagiye urafata mu buzima bwawe, wabiraba ukavuga uti vraiment sindi fier, sindyoherewe, sinokwirata ubuzima narimbayemo kera. Haleluya. Bisobanura ngo igihe cyose mu buzima bwacu turashobora kugera igihe twicuza canke duhinyura ivyo kijya gihe twabona ko ari vya hatari, ivyo kijya gihe twabona ko ari vyiza. Ingingo nafashe kera nabona umenga zari nziza, ariko namara kugira urugendo kanaka, Imana yamara kunkuza, nkaraba nkavuga ngo zijya ngingo burya buzima narimbayemo kera ntibwari ubuzima bwiza, kuko ndavye ivyo narimbayemo byari biteye isoni. Umurongo ntafise ngaho utanditse hano hantu ugufasha gutahura ico ndiko ndavuga kuri uno munsi. Bibiliya iratubwira muri Samuel wa mbere mu gice ca 11, Samuel wa kabiri gice ca 11, murongo ntimurondere ntabona abahaye. Samuel wa kabiri mu gice ca 11 hari ikintu twiga ku buzima bwa Dawidi. Ijambo ry'Imana ritwereka Dawidi ngo mu gihe kimwe Israeli iri kiragwana, Yowabu canke Yowabu niwe yari chef d'état major wa Israel, yari ku rugamba ari karagwana. Ico gihe abisirayeli bariko baragwana. Muri iyo ntambara abisirayeli bariko baragwana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo baja ku rugamba, Dawidi nawe nasigara muhira. Dawidi asigaye muhira ngo ari karatembera mu rubaraza rwiwe, ngo abona hakujya umugore wa Uriya ahagaze nawe hanze, aramubona ngo Dawidi aramwipfuza. Dawidi ngo amaze kubona umugore yari mwiza, Dawidi ngo amaze kumubona aramwipfuza. Bibiliya ivuga ngo Dawidi aca aravuga ngo genda mumuhamagarire ujya mugore. Dawidi afata umugore w'abandi aryamana nawe, ngo amaze kuryamana nawe uyu mugore haheze iminsi
atuma kwintumwa kuri Dawidi ati nasamye ndafise inda. Dawidi amaze kumva ko afise inda, Dawidi agira ikibazo kuko uyu mugore umugabo wiwe yitwa Uri canke Uriya, umugabo wiwe yari ku rugamba kandi yari umusirikare yatonze urugamba. Dawidi yumvira ingene biza gushoboka ko umugabo ari ku rugamba umugore we afise inda. Dawidi atuma koko bahamagaza Uriya kugira ngo aze kumuhira atahe. Uriya baramutahana araza muhira. Uriya amaze gushika muhira, Dawidi aramutumako aramubwira ati gute ku rugamba, Yowabu ameze gute, abasirikare bameze gute, Israeli imerewe gute, ku rugamba amakuru ameze gute. Uyu mugabo atangura guha Dawidi amakuru yo ku rugamba. Amaze guha amakuru Dawidi yo ku rugamba, Dawidi aramubwira ati nuko basi rero ntaco, genda muhira, mu minsi iri imbere uzosubira ku rugamba. Bibiliya ivuga ngo Uriya atashe muhira vyanka ko aryamana n'umugore wiwe, ahubwo Uriya yigumira hanze y'icumba. Amaze kuguma hanze y'icumba ntiyaryamana n'umugore wiwe, Uriya bukeye asubira ku rugamba. Dawidi baramubwira ngo erega Uriya ntiyigeze aryamana n'umugore wiwe, ariko yaciye yisubira ku rugamba. Dawidi aravuga ati ni gute namuhaye uruhusha rwo gutaha ntaje kuraba umugore? Bibiliya ivuga ngo Dawidi ariyumvira aravuga ati plan yanje ntirikira marsha, biranse ko uyu mugabo ndamufeza porte responsabilité y'ijyanda y'umugore wiwe asubire ku rugamba. Nuko Dawidi acasaba ku rugamba chef d'état major aravuga ati nimufata ahantu urugamba rukomeye rushushe aba ariho murungika Uriya kugira ngo kumbure apfe. Nuko Uriya bamushira kuri front, bamushira kuri ligne ya mbere. Uriya arapfa. Amaze gupfa haheze iminsi bibiri avuga ngo Dawidi acura ujya mugore, ariko biba vyumvikanye yuko Dawidi ata responsabilité afise mu vyinda ujya mugore yari afise. Ndashaka kuvuga ngo kenshi mu buzima bwacu hari igihe tuba dushaka ikintu, hari igihe imitima yacu ibishaka ikintu tukagishaka cane, tukakirondera rwose ku buryo rimwe na rimwe ubushake bwacu bugenda budushira mu makosa. Dawidi uretse ko yifuje umugore w'abandi, ariko ntagarukirize mu kumwifuza, ariko akamwiha, ariko ntagarukirize kumwiha, ariko agashira mu mutego umugabo wiwe, ariko ntashire mu mutego umugabo wiwe, agashika no ku rugezo rwo kwicisha umugabo wiwe. Ivyo byose urabona yuko iyo imitima yacu ifise ibintu ishaka tukabishaka cane, hari igihe tubirondera tukabirondera mu nzira zose zishoboka kugira ngo kijya kintu ndagikore canke ndakironke, ariko nkasanga rimwe na rimwe umutima wanje n'ivyifuzo vyanje biriko birantwara buhoro buhoro muri erreur, buhoro buhoro biriko birantwara ahantu habi, nkashika ahantu nja mu makosa ajaye n'ivyifuzo mfise, kandi ayo makosa ubuzima bwanje buza gushikamwo amwamwe ntubugishobora kuyakosora, amwamwe ntubugishobora kuyagarura, kuko wirekuriye ivyifuzo vy'umutima wawe vyose ngo bikore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kintu cihenda nk'umutima w'umwana w'umuntu, ngo tel chemin paraît droit devant un homme. Iyi nzira iboneka nk'iyishika mu maso h'umuntu, ariko amaherezo yayo ikamujana mu rupfu. Tugomba kwitondera cane ivyo dushaka, ivyo dukeneye, ama-envie yacu, ayo twumva dufise, ivyo twumva dushaka, ivyo twumva yuko tugomba kubishikako, ivyo twumva ko tugomba kubironka, ivyo twumva ko tugomba kubona, ivyo twumva ko tugomba gutambukiramwo. Igihe cyose ufise ikintu ushaka ukagishaka cane birenze igipimo, ico cifuzo cawe gicika piège, ico cifuzo cawe gicika umutego Satani aza kubakiramwo. Kandi si ivyo gusa, ico cifuzo cawe gicika Imana yawe. Nico gituma Paulo yakoresheje ijambo ryiza aravuga ngo mfata mpiri umubiri wanje. Paulo atwigisha akatwereka yuko ntiyemerera ubuzima bwiwe kubuha ico bwifuza cose, ntiyemerera akameremere kiwe kugaha ico yifuza cose, kuko mu vyifuzo vyacu harimwo ivyifuzo bitarimwo umugisha kandi bitatushakira ineza. Ego ni vyiza kugira ikintu ushaka gushikako, ariko uno munsi ikibazo canje muri kino gitondo, umutima wawe ushaka ico kintu kugeza hehe? Ni hehe ugeza kumva ko ico kintu uri kurarondera, yaba ari akazi uri kurarondera, yaba ari promotion uri kurarondera, mbega urayirondera, urayishaka kugeza hehe?
witeguriye gukora iki kugira ngo uyironke, witeguriye gukora iki kugira ngo ico kintu gishikemwo, witeguriye gukora iki kugira ngo aho hantu hashike, witeguriye gukora iki, witeguriye gusakrifya, witeguriye gushira ku gicaniro ugasakrifya ibintu bimwe bimwe kugeza hehe pour arriver à tes fins. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu nabonye mu buzima bizana uguhemukirwa mu mitima y'abantu. Ni igihe hari ikintu wumva ko ushaka, ni igihe hari igihe wumva ko hari ikintu ukeneye, ku buryo wibaza yuko ubuzima bwawe budashobora kubandanya, budashobora kuba bwiza ico kintu utagifise. Ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo, ndashaka kubaza umunsi muri kino gitondo, ni ikihe kintu uri kurarondera, ni ikihe kintu ushaka, ni ikihe kintu kikuraje ishinga ku buryo wumva umenga ubuzima bwawe bwose bwabishe kubera ico kintu utaragishikako, kubera ico kintu utagifise. Coba kihari mbega muntu w'Imana? Coba kiriho? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irahezagira ivyifuzo vy'imitima yacu. Ni vyiza yuko twese tugira ivyo dushaka gushikako, imigambi dushaka gushikako, iterambere dushaka kubona. Ariko ikintu cyose ushaka gushikako gicika kibi igihe urugezo rwawe rwo kukirondera rukuvana mu maprincipe usanzwe wemera kugira ngo ca kintu ugire gute ugishikeko. Usomye muri Yohana igice ca 4 umurongo wa 13, Yohana igice ca 4 ku murongo wa 13, Yohana igice ca 4 ku murongo wa 13, igihe Yesu yahura na wa mugore kwiriba, wa mugore w'umusamariya akahura nawe kwiriba. Ndemera ko Yesu yagiye hajya ahantu ari kuri rendez-vous ya mpwemu yera kugira ngo ahure n'ujya mugore amufashe kuri ijya saha itoroshe. Ndakunda Yesu kuko Yesu arazi guhura n'imitima yacu kandi akaza guhura n'ivyo dukeneye n'amabezo yacu. Uyu munsi ndagomba kukubwira ngo hari ibintu byinshi ushobora kurondera kuri niveau iri eleve, hama umaze kubironka ukumva uri déçu kuko ico wari uvyiteze ko bitashoboye kubigushikanako. Haleluya. Usomye Yohani rero 4:13 Fiston. Yesu aramwishura ati, ego, unywa kuri ayo mazi wese ego azosubira kugira inyota. Yesu aramwishura ati, unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota. 14. Ariko unywa amazi nzomuha nazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. 15. Uwo mugore aramubwira ati, mugenzi, mase ayo mazi sinze ngira inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Haleluya. Yesu ahuye n'uyu mugore, Yesu aganira n'uyu mugore mu mugani bakoresha amazi kuko bose bahuriye kwiriba bakeneye amazi. Ariko Yesu akoresha ikigereranyo c'amazi kugira ngo avugishe uyu mugore bivanye n'urugezo rw'umutima wiwe. Yesu arabwiye uyu mugore ati, aya mazi unywako, aya mazi waje kuvoma uyu munsi, umuntu yayanyoye ko azokongera gusubira kunyoteko. Yesu yabonye ubuzima bw'uyu mugore, Yesu yajaze ubuzima bw'uyu mugore, yahuye nawe azi ko uyu mugore ari umugore yari mu bagabo cyane. Yesu aramurabura ngo ati, madamu, aya mazi ukayanywako, ntuzopfa uyanyoye ko bihagije ku buryo udasubira kuyanyotegwa. Mu yandi majambo, urayanywa akakumara inyota, inyota ikagaruka, ukayanywa akakumara inyota, inyota ikagaruka. Ni nkuko yamwe ati, madamu, warahinduye umugabo wa mbere ufata uyundi, urahindura wa kabiri ufata uyundi, urahindura umugabo wa gatatu ufata uyundi, urahindura umugabo wa kane ufata uyundi, urava ku mugabo wa gatanu ufata uyundi, uyu munsi uri kumwe n'uwa gatandatu, uguma uhindura, uguma ufata abandi. Mbega madamu, nturi kurabona yuko nubwo uhindura abagabo, nubwo ugenda ufata abagabo batandukanye, mbega ntiwoba uri kurabona yuko aba bagabo
batarashobora, bageze kuri 6, ariko kandi ntibaranashobora kukumara inyota ubuzima bwawe bufise, nubwo wabagiye kukabahindura, ukarondera muremure, uvyibushe, w'inzobe, ugize gute, ukarondera umukene, ukarondera umutunzi, ukarondera ukiri muto, ukarondera ukuze, muri diversite y'ubugabo bwabo. Aba bagabo ntibigeze bakumara inyota, ahubwo ndiko ndakuraba, uri no kuri ritme yo gufata uw'indwi n'uw'umunani n'uwa 10. Ndakubonye uzokwama wibaza ngo wavumbuye umugabo mushasha akumara inyota amezi cyangwa umwaka, hama wumve ushaka uyundi. Uzokwama uri kuraza kunywa kuri ayo mazi, ariko abo bagabo badashobora gusatisfeza, badashobora kumara inyota umutima wawe ufise. Nico gituma unywa kuri iryo riba azokongera kandi kurinywako. Ariko Yesu aramubwira ati ariko mama unyumvirize ndakubwirira ijambo, ariko unywa ku mazi jewe ngiye kumuha, uza akanywa ko jewe ndafise ubushobozi bwo kukumara inyota ku buryo utazosubira kwiyumvira kunywa kurindi riba. Amariba yose uzoyaraba wumva utayanyotewe, kuko jewe nzocika amazi unywako akakumara inyota ibihe byose, kandi amazi udashobora gukompara n'ayandi mazi ariyo yose, kuko ni jewe mfise ibanga ry'umutima w'umuntu. Ni jewe nshobora kuguha affection ukeneye, ni jewe nshobora kuguha security uri kurarondera mu bagabo, ni jewe nshobora kuguha stabilité ukeneye mu bantu, ni jewe nshobora kuguha umutekano ukeneye. Nuze unywe ko jewe, nuze ufungure ko jewe, ni jewe mutima w'ubugingo. Haleluya! Ngo uzonywa ku mazi yanje ntazomagwa inyota gusa, ariko ngo azokuzura muri we gushika naho uruzi ruzotangura gutemba rududubiza ruva muri wewe rugaseseka, abandi bakaruprofita. Singiye gusa kukumara inyota, ahubwo ngiye kukugira na source yo kumara inyota abandi bose bayifise bataramenya, biciye muri wewe, kuko ngiye kukuzuza ucika isoko ryo kumara inyota abandi. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndashaka kuvuga ngo mu buzima hari igihe twibaza, Satani akatuzanira trouble, akatuzanira uruhagarara mu mitima, ukibaza ngo ninaronka iki kintu nzoca mererwa neza, ukibaza ngo ninaronka kijya nzoca mererwa neza, kuko umaze kubona rero ico ukeneye ukazoca mererwa neza. Sha ukiyandagaza, ukakirondera, kuko wibwiye mu mutima wawe yuko ico kintu ari cyo kizotuma umererwa neza. Uyu munsi ndaje kubabwira muri kino gitondo ngo nta kintu cihenda nk'umutima w'umwana w'umuntu. Nyanagwe ngo nta kintu na kimwe kihari mu buzima gishobora kuzana guhazwa na satisfaction mu buzima bwacu ku rugezo Kristo ashobora kuduhaza, akazana satisfaction mu buzima bwacu. Yesu niwe atumara inyota yose. Yesu niwe aduha umunezero utuma tubumbwa n'ivyo dufise. Yesu niwe yatumye Paulo avuga ngo nize kubaho mu musesekara, ariko nubwo nari mfise umusesekara sinatakaje intumbero no gukurikirana Kristo. Ndi umugabo azi prosperite, azi ubutunzi, ariko nubwo nzi ubutunzi ntibwigeze buntera gutakaza rezo ngo bimbuze gukurikira Yesu wanje. Nari ntunze, ariko Yesu wanje akaguma ari intumbero yanje. Ariko kandi ikindi gihe nize no kuba mu bukene, n'ubukene narabubayemo, ariko ubukene sinigeze ndabugirira adoration ngo bucike sujet ya meditation, ngo bucike ikintu caba mu kanwa kanje. Ariko nubwo nari mfise ubukene nagumye ntumbereye Yesu, kuko uwo niwe nirata, uwo niwe nishimira, uwo niwe navumbuye, uwo niwe haza umutima wanje. Nta kintu na kimwe haba kuronka canke kubura vyigeze binkura mu gutekana kwanje, kuko kwa gutekana kwanje ni kuva ku vyo mfise vyinshi canke ivyo mfise bikeya, ariko gutekana kwanje kuva mu bucuti nagiranye n'Imana. Ndashaka kubabwira ngo ndabizi yuko hari abantu benshi ngaha bafise amabezo muri kino gitondo, ariko ndashaka kukubwira ngo ntuze wihende na rimwe mu buzima ngo wibaze ngo iyaba mfise iki nari kuba mpiriwe. Mutu wa Mungu nta na kimwe. Ivyiza birongerereza umunezero ubuzima bwacu, ariko ivyiza sibyo bizana umushaha wacu kumva uguwe neza. Sinzi ko muravyumva. Imana yaturemye turi ivyaremwe vy'impwemu, twaremewe kubana nayo no kugira Imana mu buzima bwacu. Imana irafise ahantu idushika mu mitima yacu, mu misokoro, mu magufa yacu. Imana irafise ahantu idushika atakindi kintu kimwe gishobora kuhadushika.
iki nico kizana abantu kumva bahemukiwe iyo ikintu wakoze ibara uri nka Dawidi ukica ugahonyora abantu kugira ngo ushike ku kintu, ariko umaze kugishikako ugasanga ico kintu ntikikumaze ya nyota, kandi wari uzi ko ico kizokumara inyota, ugaca wumva muri wewe ugenda ugwiza deception no guhemukirwa mu mutima wawe, kuko ico wiyemvesishijemwo rimwe na rimwe ukanakigiramwo ingufu zirenze, rimwe na rimwe ukanicafuza ukagirira nabi abantu, ugasambura abantu, ukadeturiza ubuzima bw'abantu kugira ngo ugishikeko. Wamara kugishikako wicaye mu nzu yawe ukavuga ati ndagifise, ukavuga ati et alors. Alléluia. Et alors. Yesu yarabwiye umugore ati mama, tu te trompes de solution. Hariho abantu usanga ngaha urashaka mariage, hariho abantu usanga ngaha urashaka akazi keza, hariho abantu ushaka ngaha urashaka akantu kawe kanaka ko gashobora cyangwa ikintu kigira gute, ariko unyemerere n'umunsi muri kino gitondo ndababwire ngo mwige gushira ku munzani urugezo rwanyu rwo gushaka ibyo mushaka. Ni uburenganzira bwanje kugira ico nipfuza n'ico nshaka, ariko ico nshaka iyo ndiko ndakirondera ku rugezo nk'uko umenga coco gicitse Imana, ukavuga ngo sha nje namaze guhura n'abantu benshi akavuga ati pastor jewe ntegeza kurongorwa, ntegeza kurongorwa biranse kabaye barariraguye, je ntegeza kurongorwa, je naronse umugabo uyu mwaka c'est fini. No. Ego urakarongorwa mukobwa wacu, urakarongorwa n'ukuri nanje aho ubona nararushe nsenga, siko urakarongorwa, ariko kandi igihe besoin yo kurongorwa imeze nk'icika Imana yawe ku buryo utagishobora kwapresiya n'ibindi bintu byinshi byiza biri mu buzima bwawe kubera hariho absence y'umugabo, bakubwira ngo wambaye neza, ushunge se bimaze iki nambaye neza atanuwumbona, uravyumva? Bakubwira ati felicitation aronsa akazi, mbega ho nzobisangira nande ko nzopfa nkabita ngahata. Iyo ico ushaka cageze ahantu kisigaye kikunyegeza umunezero w'ibindi Imana yamaze kuguha, kuko abantu b'Imana mu buzima hariho ivy'Imana iguha ubwa mbere, ibindi ikabiguha ubwa nyuma, ku bandi ikabiherako ikabiherezako, nitunganya bezo, nitwishugwa kumwe, bimwe bamwe bibi vya mbere abandi bigacererwa abandi bikagira gute. Ariko iyo ndiko ndaraba ivyo ntafise ngomba kwiyubakira nkiremeshereza kandi nkiga kuryohererwa ivyo mfise, sinzopfa nemereye Satani yuko atwara umunezero wanje kubera ivyo ntafise. Kubera ivyo ntafise nkiri mw'isi bizokwama bihari, nkiri muri ubu buzima bizokwama bihari. Na Bill Gates mwibaza yuko ata problem afise, arafise problem. Urashobora gusanga afise ibimuraza adasinziriye kandi bibaza ko afise vyose. Ni kubera ngene umwana w'umuntu ameze yama afise ivyo akeneye, ho harushije kuba atanafise na Kristo mu buzima bwiwe, yama yumva hariho vide iri mu buzima bwiwe, atakindi gishobora kwikombra atari Yesu. Nico gituma uno munsi muri kino gitondo ndahimbaza Imana ku vyo mfise, kandi ahimbaza Imana ku vyo ntafise, kandi ivyo ntafise ntibinsarisha, kandi n'ivyo ntafise ntibintera kubirondera a tout prix gushika naho nihonyora ko nkahonyora ku vyo nemera. Ariko kandi ndavuga ngo Satani, Imana yampaye na bya bindi ntasengeye, nibi nasengeye a plus forte raison izorushiriza kubima. Haleluya. Hama kandi nitana bimpa yoyo ndayifise. Wige kuryohererwa Imana, wige guhazwa n'Imana, wige kurondera umunezero wawe mu Mana, wige kuraba Imana nk'iyoryosha ubuzima bwawe, ariko ntukemerere Satani yuko akubwira yuko igituma wowe uri malheureux canke malheureuse ariko wewe udafise iki canke kijya. Kuko reka ndakubwire, hariho abantu biyahura ico uri kurasengera bagifise. Umuntu yarigeze kumbwira ikintu adashobora kuba hadafise, ariko akaba yarigeze kuba gifise hamara gitakaza. Ati nibishoboka ifuko mba ndagifise. Ndabaza nti none mbega wewe warigeze kuvuga ifise iki kintu? Atego nageze kuba ndagifise, mbe warumerewe gute? Reka ngo ryari ibara. Ndamubwira nti none ntubona yuko bwa bundi no gusubira kandi kukironka nta garanti dufise yuko arico kizozana umunezero mu buzima bwawe. Muze twige kudasenga besoin zacu, kuko ico ukeneye kirashobora kugucikira Imana, ubuzima bugahagarara kubera utagifise,
hama ugapfa kandi ukica n'ubuzima bw'abandi kuko utazi gucecekesha ibyifuzo byawe. Ngenda babwire ngo wombwira ngo nta bigirwamana ufise, urashobora kumenya ko atagiheko cyangwa atandasaga ufise ku mubiri, aho ngenda kubwire ngo ikigirwamana kirashobora kuba icifuzo ufise mu buryo buri excessive. Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 na verset 14. Hajya Ecclésiaste ni musiguzi. Verset 1, chapitre 1 plutôt, guhera ku murongo wa 10 n'umurongo wa 14. Cusimbira ku wa 14, soma 10 na 14. Mbega hari ikintu abantu bavuga bati eheraba ikinigisha. Erega kiba carabayeho kera mu bihe tutari bwabeho. Ndababazega abantu b'Imana, mbega hari ikintu murabona mukavuga ngo nigisha? Ntimumbwire coronavirus, kuko ibisa nayo byarahabaye, sivyo? Mbega aho hari ikintu gishasha mubona mukavuga ngo iki kintu ngo ni gishasha? Aterega ikintu cyose kihari carigeze kubaho. Isi igenda igaruka ku bintu yabayemo vya bindi. Mu byo twifuza byose nta gishasha kirimo. Mu byo wowe ushaka nta gishasha kirimo, kuko kumbure hari abamaze kukironka ico kintu canke nawe warigeze kukironka. Ariko ngo munsi y'izuba nta gishasha kihari, bihindura isura bigahindura forme, ariko ibisa nk'ivyo byarabayeho. Haleluya. Ku murongo wa 14 akavuga ngo namaze kubona ibikorwa byose bikorerwa munsi y'izuba. Maze kubona ibikorwa byose bikorerwa mu izuba. Nasanze vyose ari ubusa, ari guhamira umuyaga, ari gukurikirana umuyaga, poursuite du vent. Ntihagira umuntu amfatira umuyaga. Haleluya. Amina. Ati nasanze ibintu byose bibaho mu isi, nubwo woshaka kubishikako, byose ni gukurikirana umuyaga. Usanga umaze kubishikako aravuze ngo byose n'ubusa, tout est vanité. Uyu n'umuntu yagize imigambi mu buzima bwiwe, ariko amaze kuyishikako aca asanga ego narabizi cuya narirukanze ngo nkore ibi bintu, ariko none maze kubishikako ko bisanzwe. Nshaka kuvuga ngo mu by'umutima wanje byose wifuza gushikako byose birasanzwe. Haleluya. Kandi nkwiye kubirondera ntekanye kugira ngo maze kubironka sisange naruhiye canke ubutame bwanje ari ubw'ubusa, kuko nashize energy nyinshi cyane ku kintu kitari cahatari cyane. So kenshi iyo tugishaka ikintu tutarakibona tutarakironka, turaba très passionnel, turaba abantu bafise umuntu wese akamenya ivyo ukeneye, umuntu wese akamenya ivyo urimo, umuntu wese akamenya aho uri kuraja, umuntu wese akamenya ikintu kibuze. Hame tuvuze izina ryawe twese turazi besoin yawe, ariko ca kintu wamara kugishikako tukaryoherwa mu mwanya muto ukamenga ntaco washizeko. Kubera iki? Iyi niyo deception Salomo yashitseko mu buzima bwe, akavuga ati ibi bintu none kumenga vyari vyahatari ariko birasanzwe. Usomye muri chapitre 2 kuva kuri verset 1 ukagera kuri verset 11, chapitre 2. Nibwiye mu mutima wanje ni enda nkugeragereshe ibinezereza. Munyumvirize ivyo yibwiye mu mutima, yaribwiye mu mutima we ko agiragire ambiance. Vuga uti ambiance. Kandi ambiance iri defini n'umuntu gwiwe ko ari we wese. Yavuze ngo nshaka ngeragereshe umutima wanje n'ibinezereza. Donc ivyo nkunda ntana kimwe nshaka kwipriva, okay? Nuko rero uhimbagwe n'ivyiza, kandi raba n'ivyo navyo byabaye ivy'ubusa. Navuze ku bitwengo nti birasaze, no kubinezereza nti bimaziki. Niziganguye mu mutima wanje uko nonezeresha umubiri wanje vino, umutima wanje ukindongoresha ubwenge n'ingene nokurikira ubupfu, kugira ngo mbone ivyo abana b'abantu bakwiye gukorera munsi y'ijuru iminsi yose yo kubaho kwabo. Nikoreye ibikorwa bikomeye, niyubakiye amazu, nitereye uruzabibu henshi, nironkeye indimiro n'amatongo, neramwe ibiti vyama by'imyuga myinshi, nigomoreye amazi ngo avomegwe ingemwe z'ibiti vyatewe, niguriye abagorano b'abagabo n'abakobwa bavyarira abandi mu rugo rwanje, kandi nagize itunga ryinshi ry'amasho n'imikuku kurusha abantanguriye bose i Yerusalemu. Kandi nirundiye ifeza n'izahabu
bo n'itunga riherereye ku bami rivuye mu ntara zose, nirondereye abaririmbyi b'abagabo n'abakobwa bo n'ibinezereza abana b'abantu n'ivyo nshoreke vyinshi cyane. Nuko nabaye agahambaye, nunguka kurusha abantanguriye bose i Yerusalemu, kandi ubwenge bwanje bwagumanye nanje. Ikintu cose amaso yanje yifuza sinakiyima, kandi sinabujije umutima wanje ikinezereza na kimwe. Kandi umutima wanje wanezerezwa n'ubutame bwanje bwose, kandi ivyo bimbera umugabane uvuye mu butame bwanje. Maze nditegereza ibikorwa vyose amaboko yanje yakoze, bo n'ubutame natamye, kandi raba vyose vyabaye ubusa no guhamira umuyaga, kandi nta nyungu iriho musi y'izuba. Haleluya. Mumva biri kirega abantu b'Imana. Mumva bitomoye. Haleluya. Uyu n'umuntu ico yihaye yaracihaye. Ariko ugiye ukaraba Ecclesiastes ukuntu ayirangiza atwereka ingene ico yahushije arico yarakwiye guha agaciro Imana yiwe. Nukuvuga ngo mu yandi majambo, ivyo ukeneye vyose ushobora kubishikako, ariko ntibisobanura ko ariko kumererwa neza. Nta kintu na kimwe kihari gishobora kuzana uguhazwa kwawe nk'uko Imana yoguhaza. Rero mu vyo ukurikirana gushikako vyose, kurikirana kubishikako, ariko utirengagije besoin yawe iri primaire, besoin yawe ya mbere ikomeye, ubucuti bwawe n'Imana, gukura mu Mana, kumenyana mu Mana. Igihe ukura mu Mana n'ubucuti bwawe n'Imana bukarushiriza kwiyongera, kandi ukarushiriza kumva ijwi ry'Imana mu buzima bwawe no kugendana n'Imana, bituma vya bindi byose vyiza biza mu buzima bwawe biza bigacika inyongera, kandi bikaza biryosha ubuzima bwawe, ariko ubuzima bwawe bufise repère, ubuzima bwawe butajuragirika, ubuzima bwawe budatwagwa n'ivyo ari byo byose, ubuzima bwawe bufise ukuntu buhagaze buri stable, kuko stabilité ya mbere uyikura mu guhazwa no kubumbwa n'Imana yawe d'abord imbere yuko ubumbwa n'ibintu. Ibi bigupermeta yuko ico kintu kihari canke kitahari. Kuko mu buzima ikintu cyose turashobora kugitakaza, mu buzima ibintu byose birashobora guca mu kuboko kumwe bigaca mu kundi bigahasokera, mu buzima nta garanti dufise y'ivyo tutobura. Ariko igihe wiyigishije guha agaciro ca kindi kitazotakara, ariwe Kristo mu buzima bwacu, ariyo Mana mu buzima bwacu, ibisigaye byose naho biza bikagenda, uzokwama wumva yuko umutima wawe uguwe neza, umutima wawe harimo kuremeshwa, umutima wawe harimo kuzigamwa, mu mutima wawe hariho umunezero, kuko bimaze kugenda uricara ugasanga ufise Imana, ukavuga ngo Imana yanje ni nziza. Mpora mbona abantu mu buzima birukanka cyane inyuma y'ibintu bimwe bimwe, hama yagira igihe c'ibibazo ukabona atanguye kurondera Imana, ariko ukabona umenga arafise n'isoni, kuko ahejeje kwihanda konte yuko aje kurondera Imana kuko ibibazo vyamubanye vyinshi. Ugaca wumva warayihevye, waruyikumbuye, ukumva umenga ntimuziranye, ntuzi nuko itabaye itahindutse, ntuzi ngene isigaye isa, ukumva uzi imbere yawe ufise ibimaramare, kuko nawe urumva yuko uri mu materialiste, uzanywe imbere y'Imana na besoin ufise. Igihe Imana tutagomba kuyiza ko kubera amabesoin dufise, ariko tugomba kuyiza ko kubera dushaka kubana nayo. Ndakunda Yesu, ndamukunda, nkamwiyumvira ko, nkamushaka, nkamuha agaciro, ndamukunda, niyo mfise ivyo nshaka nipfuza gushikako, ntahonja, ntumva yuko quelque part ariwe negamiye kandi ariwe ampaye akaruhuko. Uravyumva? Kugira ngo sinemerere ikintu na kimwe Satani yokoresha kugira ngo atrouble esprit yanje, kuko umutekano n'amahoro n'umunezero wanje bifise agaciro gakomeye kurusha ivyo nshaka gushikako vyose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Abi Filipi igice ca 3 ku murongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Ariko ivyahora bimbere inyungu, ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Ndabibona ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndababaza ikintu kimwe abantu musoma Bibiliya. Iyi verse hari ahandi hantu iri muri Bible ivuga gutya? Hari ahandi hantu iri? Donc iki ni ikintu Paulo yavuze atagisomye. Yesu ashimwe cyane. Mbe yandirimba ivuga gute? Ivyaho tachitata. Uravyumva? Ivyari nyungukera byahindutse
buhombe. Bwira umucayi uti iyo ni indirimbo. Pawulo nta ndirimbo bari barakompoje. Ariko nagerageje kwimvira kuri aya majambo avuga ingene vema ari précieux. Ivyahora bimbere inyungu kera, narabiravye ndabibona ko ari ubuhombe, ndabibona ko ari ishano. Ni igiki gishobora gutuma ikintu umuntu kera yasapa, akagira guta akarondera, akirukira, akumva yogonga ibiti n'amabuye, agateranya abantu, agahonyora abandi akabafungisha, abandi akabiba, abandi akabahenura, kugira ngo ca kintu kironke, umaze kugishikako, uravyumva? Ni ikihe gituma hari iyindi myaka yiyongera ku buzima bwawe, hakaza izindi information, n'iyindi revelation, n'irindi hishurirwa mu buzima bwawe, ukubahuka kuvuga ngo ivyahora bimbera inyungu kera, uyu munsi ndiko ndabiraba, vyampindukiye ishano, vyampindukiye ubuhombe kubw'ikibirengeye arico kumenya Kristo. Mu yandi majambo, naravumbuye ico umutima wanje wari ukwiye gukunda no gukurikirana, ku buryo maze kukijyako nkakigumbira, nkagifata, nkagiposeda, nkamara kwinjira muri we, nkamara kunywana nawe, nkamara gufatana nawe, nkamara kuganira nawe, nkumva ivyo nkorera. Narahindukiye muri kahise kanje, nsanga ivyahora bimbere inyungu vyose kera. My God, ivyahora ari vya grave vyose kera, nsanga vyampindukiye ubuhombe. En d'autres termes, nashitse ahantu uje regrette ibyo nahora naminiye. Muntu w'Imana, ikintu cyose uri kuraminiye uno munsi ushaka gushikako, kizocika igisanzwe umunsi umwe. Nta yindi mana dufise Kristo, niwe mana yacu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bandanya umurongo ukuntu ngaho Pawulo acavuga. Kubw'ivyo rero, amaze kuvumbura ko Kristo ari wagize gute, aha niho hariho commandation ico ngomba gutumira no munsi gukora. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe. Nashitse ahantu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye, à cause de l'excellence, nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kumenya Kristo umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu vyose. Naremeye guhomba ibintu vyose. Ndavyumvira ko ari ishano. Uyu munsi ndavyiyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo. Mu yandi majambo, objectif y'ubuzima bwanje niyo kumenya, niyo kuronka. Ndagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo Yesu ndamuronke mu buryo bwagutse. Niwe objectif, niwe poursuite y'ubuzima bwanje. Niwe nshaka kumenya, niwe nshaka gutahura. Ndashaka kumumenya kurusha uko nanisanzwe ndamuzi. Ndashaka kumenyana nawe kurusha uko twari dusanzwe tuzinanye. Ndagomba gukoresha imyaka yanje isigaye yo kubaho mu kugwiza vyinshi mu bijanye n'ivyo ndamuzi ko n'ivyo ndamwakirako. Hari imyaka yanje yariwe n'inzige kandi yaguye ingese yo muri kahise, aho ubuzima bwanje nabuhaye ibindi bintu bitari bifise akamaro nk'ako uyu munsi ntahura ko Yesu afise. Rero uyu munsi ibisigaye byose ndavyibagira nkabisiga inyuma. Atari uko Pawulo ariko arabivuga yari kijuju. Mwibuke ko Pawulo yari homme d'affaires, ari prospère, akongera akaba apotre. Mwibuke ko Pawulo yagomba gucrea richesse mufasha gutwara ubutumwa. Yatwaye ubutumwa buvana muri Asie buja muri Asie Mineure, arashika no muri Europe. Yatwaye ubutumwa kurusha ahantu na Yesu atigeze ashika. Ivyo byose yari abikenereye uburyo. Biraboneka ko ari umugabo yari umukozi, azi kwinjiza amahera, azi kudandaza. Ya profise circuit ya commerce na business mwisi n'amabarabara y'urudandazwa, kugira ngo ayo mabarabara amucikire amabarabara y'ubutumwa bwiza. Ntituko turavuga umuntu w'umuparesseux, uravyumva ariko arasenga yiteze ko ibintu byose biva mu ijuru. No, tuko tuvuga umuntu w'umukozi azinduka akora, afise umwanya consacre k'ivyo kwinjiza amafaranga yiwe, akagira n'umwanya consacre kwandika ibitabo no kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ndiko ndavuga umuntu yaboshwe agakubitwa kubwera Yesu, ariko kandi ni gute bishoboka ko umuntu ari aussi prospère, ari aussi dynamique, afise ubwenge nk'uko Pawulo yari afise, ari intelligent, yize Harvard yo mu gihe ciwe, ashobora kuba ari passionné na Kristo à ce point, kandi tubona afise n'ibindi bintu azi yoshobora gukora. Ibi bitwigisha ngo hari ahantu tugomba gushikana Kristo wacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kora ico cyose uhamagariwe gukora. Iruka, biricuya, kora akazi keza, gakore, rondera isoko, higanwa n'abandi.
ariko ntihakagire igihe na kimwe mu buzima bwawe Yesu mukura muri equation yawe, Yesu mukura muri background yawe y'ivyo uri kurajamo byose. Ugomba gusuzuma umutima wawe, mbega ni ikihe kintu numva nkunda kandi nshaka kurusha uko nkunda nkashaka Yesu. Apana muri langage iri religieux, kuko twese twaje twishura ngo je nshaka Yesu. No. Ariko suzuma umutima wawe muri optique, uvuga uti Mana, mbega noba ndakuryoherewe, ndagushaka, ndakuryoherewe, ndakwifuza kurugezaho ibindi byose ndabiraba nkabona umenga ni ubuhombe kugira ngo wenda kumenye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndarangiriza kuri Samuel wa 2 igice ca 11 ku murongo wa 11 verse 1 niyo ngira ndangirize ko mbere yuko dusengera hamwe. Yesu ashimwe cyane. 2 Samuel 11 verse 11. Aha turabona Uriya bamubajije, umwami yaramubajije ati Uriya kubera iki Uriya wewe bakurungitse umwami yaguhaye konje akagutahana abandi basirikare batatashe, kubera ko utagiye muhira ngo profite urabe famille ujyamane na madamu wawe nyuma y'iminsi myinshi uri ku rugamba mutari kumwe, kubera ko utashatse guprofita vie ya famille igihe wewe wahawe liberté. Uravyumva? Ndashaka mwumve abantu bari devowe kuri cause, abantu bari devowe kuco bakurikiye, kuco bahaye. Arico shaka kurangiriza ko mvuga ngo Mana turememo umutima wari muri Uriya. Haleluya. Uyu mugabo yari exceptionnel, ego yarapfuye. Uravyumva? Imana ntiyamutabaye, Imana ntiyamuzigamye, umutego wa Dawidi warafashe, arapfa arataha. Ariko kandi n'umugabo dufise ibintu byinshi twigira ko naho muri Bibiliya tutamwumva abantu cyane bamuvuga, tutumva ari populaire. Iyo tuvuga Dawidi n'icaha ciwe yakoze, tuvuga Dawidi n'inkurikizi. Ndashaka kubabwira ngo Dawidi iki caha yakoze caramukwegeye, kimuzanira kaga, kizana destruction ya famille ya Dawidi, hinjira urupfu mu muryango wiwe, hinjira ama violence sexuelle mu muryango wa Dawidi. Ndagomba kubabwira ngo nimba ari ikintu cashize tashe mu buzima bwa Dawidi, ni histoire n'ama consequences yayo, kugira ngo bisure kandi kutwigisha ngo ntidukwiye kwirekurira ivy'imitima yacu iri kiradusaba, kuko bimwe mu vy'imitima yacu iri kiradusaba ntibiri productif kandi ntibiri profitable, haba kuri twebwe haba ku mageneration akurikira. Nico gituma tugomba kwiga gucecekesha imitima yacu. Kuri uyu murongo wa 11 avuga gute? Uriya bamubajije ikibazo. Uriya yishura Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda ko barara vraiment bandanya ndeke gushuha. Uriya yishura Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda ko barara mu nsago, kandi databuja Yowabu n'abantu bawe mugenzi bakaba bashagaje mu gahinga. Vraiment. None jewe gende iwanje nirire ninywere ndarane n'umugore wanje, ndakurahiye eka ni wowe ndahiye ndahiro nyene sinorikora. Haleluya. Chef d'état major amubonye agarutse kutaprofise madamu wawe, kutaryoherewe na famille yawe. Uriya arishurira ijambo aravuga ngo jewe nogenda muhira nkaryoherwa nk'abana n'umugore wanje igihe nzi ko isanduku ry'Uhoraho rikiri mu maboko y'abana, rikiri hanze y'ihema. En d'autres termes, est-ce que je nogenda guprofita igihe ubwami bw'Imana, igihe gloire y'Imana ubwayo iri menase n'umwansi? Ni gute jewe nogenda mu ma plaisir igihe wowe databuja chef d'état major, commandant en chef wa armée, ushobora kuba uri ku rugamba, uri kurasufra, uri kurarasa, hama jewe nkagenda guprofita umugore wanje? Ni gute jewe no kwibagira abagenzi banje b'abasirikare bariko barapfa ku rugamba nkaza kuprena plaisir no kuryohererwa umugore wanje? En d'autres termes, Uriya atwigisha ikintu gikomeye, atwereka ngo nubwo yari afise liberté, nubwo yari ahawe uburenganzira bwo kuryoherwa no kubaho muri exception abandi batarimo, Bibiliya ivuga ngo vyose turavyemerewe, ariko siko vyose bitugirira akamaro. Uyu n'umuntu yari afise ahantu yamaze gukura mu gutahura cause. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, ndagomba kuvuga ngo tugomba gukura mu gutahura cause y'ubwami bw'Imana, aho kubera ubwami bw'Imana n'inyungu z'ubwami bw'Imana n'Imana yacu, nimba twaramenyanye tukaba twarakundanye, aho tugomba kumenya ngo hariho ibintu dufitiye accès, dufitiye liberté yo kuronka, twemerewe, ariko naho ndavyemerewe ndashobora kuvyipriva, kuko ntashobora kumva ingene noshobora
kuba ndiko ndakora ikintu gitandukanye n'ico nari kuba ndiko ndakora muri temps nita ko iri normal. Ndagomba kuvuga ngo mu ishengero rya Kristo harageza ahantu habaho maturité no gukura mu Mana, hamwe abantu bavuga ngo ego ndashaka mariage, ego ndashaka promotion, ego ndashaka liberté, ego ndashaka ikina kijya, ariko kandi naho ndagishaka sinshobora kugirondera canke kukigira ko accès mu nzira zitari acceptable. Uriya aranyigisha ikintu gikomeye, aranyigisha ikintu citwa kuba vraiment committed kuri cause y'Imana. Nukuri ubu nibwo bukene bw'ishengero rya Kristo muri ino myaka. Ishengero rirabuze abantu bari committed. Ishengero rirabuze, ubwami bw'Imana burabuze abantu bari committed, abantu bari engagé, abantu bitanze, abantu birekuye. Ibi bintu nta muntu yobikwigisha atari muhemu yera aje ngo abiguhishurire. Ndasenga ngo muhemu yera akora ico je ntashobora gukora. Uriya si umuntu ntibatubwira ko ari profete, uriya ntibatubwira, nta bintu byinshi bamutubarirako, ariko namufatiye kuri aka kantu konyene Bibiliya imuvuga ko uretse ko yishwe kandi bakamutwara umugore, ariko uriya ndamuravye aranyigisha ibintu bikomeye binyereka ingene umuntu ashobora kugira ukuntu atahura ibintu. Igihe abandi twokwibaza yuko iyo liberté twoca tuyivumbagazamo tukayivumbagazamo, ariko we aravuga ngo ni gute noja muri plaisir charnel igihe isanduku ry'Imana, igihe inyungu z'ubwami bw'Imana ziri menace, igihe mes collaborateurs bariko barasufra pour le royaume de Dieu, ni gute jewe no wandi muri plaisir. Ndashaka kuvuga ngo hari igihe tugomba gushika ko mu buzima bwacu mu gukura mu gakiza, aho twishushanya n'abo dusangiye urugendo, aho twishushanya n'ihanga ry'Imana, aho twishushanya n'ubwoko bw'Imana, aho twishushanya n'inyungu z'Imana, zigatuma rimwe na rimwe dushobora kuhonosa ku nyungu zacu, malgré que muri Kristo Yesu turafise liberté yo kubibamwo. Uriya yari afise liberté yo kuryamana n'umugore wiwe, ariko ndakunda iyo mbona umuntu ahonosa kuri liberté afise, kuko afise ikindi atahura kurusha umwidegemvya afise. Nta kintu na kimwe uri kurarondera umaze kukironka utazosanga warahushije akaryo ko gukonsakra energy ingana niyo wagikonsakre ko urondera ubwami bw'Imana. Ijya anya ya bass yizimye, izimye ijya bass, zimya bass please. Hallelujah. Umviriza. Moizimya kuri mixer batarinze barashikaye. Okay. Ndashaka kuvuga ngo umwana w'icangazi yibajije ko kuronka kasha ari ibintu bya hatari. Umwana w'icangazi yibajije ko kuronka liberté akava kwa papa we wazogira ubuzima bwiza. Ariko mwoba muzige n'umwana w'icangazi aho yahereje agarutse, amaze kuryoherwa amahera, amaze kugira liberté yuko abishaka, conclusion y'ubuzima bwiwe, nzosubira kwa papa. Ashika ahantu atahura ngo yaba amafaranga yaba liberté, ibi byose ntibishobora kuzana satisfaction nk'uko presence ya papa ishobora kuzana satisfaction mu buzima bwanje. Aragaruka kwa se, arihana, asubizwa muri presence ya daddy. Ndashaka kubabwira ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibatahuze yuko presence yayo iruta ibintu byose muri ko muriruka nka kurondera, hamwe no kubirondera mube sûr ko presence y'Imana iri mu buzima bwanyu. Mube sûr ko Imana mutayisize inyuma, kuko baratora uzoyisiga inyuma, uzogaruka uvuga uti ndatahuye yuko naho nirutse bwa bundi Imana nari ndagukeneye kurusha uko nkeneye igiceri, nari ndagukeneye kurusha uko nkeneye liberté, nari ndagukeneye kurusha uko nkeneye ikindi kintu cyo cyose. Tu es mon besoin principal. Muhaguruke dusenge Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Umutima wawe urihenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Indwi heze twarasenze, twasengeye imitwaro myinshi. Ako ngenda kubwire ngo ibyo uri kurasengera byose sivyo bizoryosha ubuzima bwawe kurusha uko Yesu asanzwe aburyoheje. Ngo jewe vreba ngo ntaronse iki ngo uravyumva? Ejo nabonye aka video kambabaje ko umuntu yiyahuye muri Etats-Unis, bafilmye live yiyahuye kuri etage, urana ko abantu bafise amatelefone ibintu barabifilma. Iyo video ndayibona mu ijoro, yarasimvye vema ava kuri etage ya kure, no kwibaza kwishika nka etage ya 30 vrema. Baramufilma ingene areka aramanuka gushika gwe hasi, amera nk'udundise, warashobora kumva na son y'umubiri we ushitse hasi. Ni iri mu image ya nyuma naravye je imbere yo kujya. Ca ntangura kwiyumvira mbega hajya umuntu yiyahura gute kwere?
ntangura kwiyumvira ariko uzi ko bujya kwiyahura birimo kuhaje nibaza ko ofete naramedise kuri suicide ndibaza nivyo byose umuntu yiyahura nibaza ko abafise kuhaje nyinshi kuko Jesse naza ko no kwiyahura vraiment uravyumva nibaza ko abafise kuhaje nyinshi kubyo nibaza ko kuhaje afise yari ikwiye kumufasha kubaho mu kigerageza cyacu cyose kimuteye kwiyahura. Niki gituma umuntu ashobora kumera nk'umuntu ariko ariyahura mu buzima bwiwe no muri comportement mukabona ari suicidaire akakora ibintu umega no kwiyahura. Aho umuntu ashobora kurondera amafaranga akekraza akiteranya n'abantu bose agasambura abantu bose akankwa n'abantu bose kuko ariko ararondera amafaranga. Ukibaza utunone amafaranga ushobora kuyashikako bantu b'Imana nimba ari ikintu umuntu afise umwana w'umuntu Imana yamuhaye ubugombe abantu ico bashatse barakirondera pe abana b'abantu bafise ubushobozi abantu bafise ubushobozi bwo kurondera ikintu bakagishikako abantu bari très fort. Imana araduhaye capacité yo kurondera no kwimba no kugira gute washobora gutera imigero ugakubita ingumu ukavuna abantu ukagira gute kugira ngo ushike ku kintu ariko ugasaza uri malheureux udasohoka utaja mu bandi kuko ufise isoni zingene wabishitseko kandi usanga bitari bikenewe ko wicavuza kugezaho uri kurarondera kijya kintu. Ndashaka kuvuga ngo ivyifuzo vyacu ntibikaba Imana yacu ivyo dushaka gushika ko ntibikatubera Imana. Mureke Imana iguma ari Imana mu buzima bwacu ivyo twifuza biguma ari ivyifuzo ariko Imana iguma ari ico cifuzo gikomeye gifise ubuzima bwacu. Kuko urashobora kwikorora kuko hari ikigeragezo kije ariko yaba ari signe ya désespoir ikomeye yerekana yuko quelque part ubuzima bw'abantu barakeneye Yesu kugira ngo aduhumurize naho dufise ivyo tubuze ntiduhagarike ubuzima bwacu kuko muri we dufise ivyizigiro vya kazoza muri we dufise ivyizigiro vy'ejo. Haleluya. Nyemerere duhaguruke dusengere hamwe uvuga uti Imana nshoboza kudahendwa n'umutima wanje nshoboza kutirekurira muri désir y'umutima wanje nshoboza kutirekurira mu mabesoin ayariyo yose y'umutima wanje yego ndafise ivyo nshaka. Haleluya. Abafise ivyo bashaka Bibiri bango abafise ivyo mushaka mu bimenyesha Imana mu gusenga. Haleluya. Mu bimenyesha Imana mu gusenga ndemera yuko iyo turiko turasenga niho Imana izana dose igashiraho dosage. Haleluya. Hagati y'ingene ushaka ico kintu n'ingene ugomba kucitega ku Mana. Haleluya. Ndashaka dusengere hamwe twese nk'abafise ivyo bashaka uvuga uti Imana ego nshoboza gushika ahantu ariko sinzoba malheureux canke malheureuse kubera ntaronse ico ndiko ndasaba uko birashoboka ko inyisha Imana izoyiguha l'année prochaine canke dans 2 ans none uzomara imyaka 2 umerewe gute nimba Imana itabikoze ubunyene. Ça veut dire yuko quelque part Imana igomba kuba objet ya contemplation yawe Imana igomba kuba objet ya meditation yawe Imana igomba kuba amazi unywako akakumara inyota. Yesu niwe mazi tunywako Yesu niwe tuza kunywako Yesu niwe riba tunywako ubuzima bwacu bukamererwa neza. Ndagushimiye Yesu kuri uyu munsi ndagushimira Mana ubuzima bwacu ndagushimira Mana yo mu ijuru uko twamaze kukumenya iyo turavye bikorwa byacu byakahise bikatwereka ingene twari tuboshwe n'ivyamwa twaporta byari ivyamwa bibi byari bijaye n'ivyifuzo vya kameremere zacu ariko Mana ndagushimira kuri uyu munsi muri kino gitondo ku bantu bakumenye bari hano hantu ku bantu bakijijwe bari hano hantu ku bantu bamenye izina ryawe bari hano hantu ku bantu baguhindukiriye bari hano hantu Mana ndasenzura umunsi muri kino gitondo Mana turafise amabesoin turafise ivyo dushaka gushikako turafise ivyo turiko turasengera turafise ivyo twibaza Mana ko bishobora kuza bigahindura ubuzima bwacu turafise ivyo dusengera turafise amabesoin ariko ndasenzura umunsi muri kino gitondo Mana ngo iri jambo urihishurire ishengero iri jambo urihishurire ishengero na wa undafise amatwi y'idini umuhishurire Mana na wa undafise amatwi Mana yo mu ijuru yumva ntiyumve ndasenze ngo yumve Mana ndasenze Mana ngo udushoboze ukreye mu mitima yacu uru rugezo Mana aho twumva Mana ari wowe dushaka ari wowe tunywako ni wowe mazi singomba kwihenda kwiriba ryo kunywako singomba kwihenda kwiriba ubuzima bwanje bugenda kwicara kigihe cyose singomba kunywa ku mazi amara inyota partiellement ariko atakuraho inyota yanje definitivement ariko Yesu nka wa mugore ndagomba kukunywako yarakubwiye ngo none makurayo mazi yawe Yesu ndavuze ngo duhe ku mazi yawe duhe tukunyweko mwami wacu duhe turushirize kukunywako Mana ni wowe utumara inyota hari affection turonderera hanze hari affection turonderera mu bantu
ariko badafise ubushobozi bwo kuyizana. Hari deception turonka mu mamariage kubera hari ibyo twari twiteze muri mariage ariko tutaharongeye kuko atariho twari dukwiye kuvyitega. Twari dukwiye kuvyitega kuri wewe. Hari amadeception twagize igihe twaronka ubuzi kanaka, twibaza ngo ibibazo biraheze, ariko ibibazo byaragwiriye kuko twarondeye satisfaction mu kazi, ariko no mu kazi tuhasanga intambara. Ni wowe Mana uduhaza, ni wowe utari guhahamira umuyaga, ni wowe utari vanité de vanité, ni wowe Mana gihe cose uhora uryosha ubuzima bwacu, uhora uryosha ivyacu, uhora ushira uburyohe mu vyacu, uhora ukomeza ivyacu. Ni wewe Mana, ni wewe Mana, ni wewe Mana. Hallelujah. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit Saint, inonde mon cœur. Toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, inonde ma vie, Seigneur. Inonde ma vie, inonde ma vie. Esprit Saint, inonde ma vie. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, inonde ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Esprit Saint, transforme ma vie. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, transforme ma vie. Transforme ma vie, Seigneur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Esprit Saint, transforme ma vie. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, transforme ma vie. murashobora kugira umunsi mwiza. Imana ibane namwe abo muja hose. Amahoro y'uhoraho atomenywa n'uwo ari we wese ashibamira ubuzima bwanyu, imiryango yanyu, ashibamire igihugu cyacu, ashibamire ishengero. Amen.